ya ntumbero yo gusanga abakozi ku kivi, nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ahejeje kubonana n'abapolisi barangurira imirimo mu karere k'igipolisi k'uburengero. Ako karere kakaba kagizwe n'intara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura na Bujumbura Meri. Intumbero nyamukuru ya zino ngendo ni ukugira ngo we nyene ubwiwe yibonere ingene ibikorwa biriko birabandanya, yumvirize abumvirize, abatera intege, yumvire ko ari bibagoye abafashe bitorera umuti, eka mbere abahe n'impanuro kugira ngo babandanye barangura imirimo bajejwe neza. Yabahamagariye kuba abasuku b'abandi, kwitanga kugira ngo abenegihugu batunganirwe. Yaboneyeho mbere no kubaha icyo twokwita intumbero zine za leta nkozi, leta mvyeyi. Yaberetse ko intumbero ya mbere ari gukingira igihugu, gukingira abantu n'ivyabo. Aho naho murazi yuko ico gikorwa abajeje umutekano, abapolisi bagifisemo uruhara runini, mbere baba baja imbere y'abandi. Yaberetse kandi n'ihangiro rindi rigira kabiri ryo gukurikirana inkozi z'ibibi no kuzishengeza imbere y'ubutungane. Murazi yuko ico gikorwa hanini kirafise ubushikiranganji bw'ubutungane, ariko ahamagara abapolisi inyamiramabi gufasha ico gisata kugira ngo inkozi y'ikibi yose ahiri bayidome ku rutoke, ifatwe, ishengezwe. Ubugira gatatu ari kwitaho itunga rusangi, aha naho canke ibikoresho vy'akazi. Aha naho murazi neza yuko abapolisi bafise ibikoresho bitari bike zibahawe na leta, leta yabironse bizimvye, aho yabahamagarira kubifata neza, babifata nk'ivyabo kugira ngo ubikoresho no musi ejo nicakoresha uwundi azosange kikimeze neza. Bwa kane naho nuko uwo ari we wese yitaho imibereho myiza y'abenegihugu yahatuye. Aha yahamagariye abapolisi ubwabo kwitunganya uko bategerezwa kubaho, eka mbere no gufasha abandi babana mu kibano canke aho bakorera kugira ngo bagire imibereho myiza.